nongere nkwifurize kugubwa neza uri mu bice bitandukanye. Uyu ni wa mwanya tuba tugezaho amakuru abatandukanye abari kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye. N'ubusanzwe ni ya nkuru yabaye kimomo dukomeje kugarukaho iri kugenda ivugwa mu binyamakuru bitandukanye. Hari amakuru menshi akomeje kugenda tugeraho, gusa icyo nkwijeje ko kuba warahisemo kubana natwe nuko nta kintu na kimwe kizigera kigucika. Andi makuru angezeho ni amakuru akomeye muzamenya byinshi kwera. Ni amakuru akomeye abantu benshi batangiye kubishyira hanze, icyo bita kubishyira hanze. Ni amakuru adasanzwe, ni amakuru angezeho ko witwa Iradukunda Elisa Miss Rwanda 2017 atwite inda y'uyu mujama Prince Kid, umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup company itegura Miss Rwanda. Umujama nyine ufunze. Ibyo bintu bimeze bite? Ni amakuru yavuye mu nshuti za hafi z'aba bombi. Reka nze mbikubwire, ni ahantu naciye mba ndayakandagiye. Message nabonye rero yagiraga iti: umva, cukumbura neza, Miss Elisa amaze iminsi afite inda kandi nkuru y'uyu mujama, kandi wabo bose bari bazi ko uyu mujama ari fiance wa Miss Elisa. Ubutumwa bukomeza bugira buti ati nge ndi, amazina ye turayagira ibanga. Akomeza agira ati kuva yatorwa bahise bamera nkaho babana nk'umugore n'umugabo. Uyu ni Elisa Iradukunda, ariko iwabo bari bazi ko uriya mujama igihe kizagera bagakora ubukwe. Batunguwe no kubona muteye inda. Ikindi, nta gahunda y'ubukwe ihari. Ubu ababyeyi ba Elisa bari mu gihirahiro. None se turenzeho iki basaza? Mubanze mwumve n'iyi audio abantu bumvisha amakuru twabanjije kubagezaho. Hari audio twabahaye, ni mubanze mwongere muyumve, ubundi namwe mwongere mumbwire mwabajama. Byinshi biraza kujya hanze mutari muzi. Aya nayo turakomeza tuyatohoze tuyabagezeho tanu kwa tanu. Someone who was in the administration during 2018, after Miss Elsa was crowned to be Miss Rwanda. Everyone on the team of Prince Kid, they knew Elsa and Prince Kid, they were having a sexual relationship, which is not something that they can go ahead and hide and say, hey, no, we didn't know about this. We didn't know. They all knew this shit was happening. Now, what pisses me off is the fact that now we don't blame you, like you didn't share the information, you didn't stand up and speak on behalf of young ladies whose futures is being, whose future is being spoiled or what. I'm like, at least now Kobiri Hanze have the audacity to stand and tell people that, hey, this is how it has helped the institutions really more, help them. It has been happening. You cannot deny it. Leave alone Miss Elsa or whoever that is being involved. So many people in Miss Rwanda, they have the news, but then the interference, if this guy is so connected, then they're like, turaregera nde niba twumva ko uwo turega ari aho turega hose ashobora kuba hajya. This is a channel, it's an ecosystem that has been built to bully ladies, that has been built to lie, that has been built to do everything that the public has been talking about. It's just high time people involved. Now, we don't even want you to come in public and say, hey, forgive me, forgive what and what. That is all bullshit. The thing that we want them to do is to stand up and help the ladies to feel that they are motivating them. But at least now, ndahangaha kuko benshi muri abangaba banabavugira, they have personal contacts zabo bakobwa. You never know, bashobora kuba bari no kubandikira messages bavuga this and this. I don't want to go into all those details, but what I know is that if you have worked for Prince Kid or with Prince Kid for more, nizere yuko bashije kubyumva.
reka dukomeze duperereze tumenye amakuru y'ukuri kandi n'amakuru azava mu iperereza nayo byizere yuko tuzayamenyeshwa n'urwego rubishinzwe, urwego rwa RIB. Reka ibintu tubikomeze kubiharira ubutabera, ariko andi makuru turajya dukomeza kugenda tumenya, turajya tuyabagezaho bararikire ikindi kiganiro mu kanya ngiye kubagezaho cy'imbaturamugabe cy'ubusesenguzi, muze kuza kubana natwe gusa. Aya n'andi makuru rero ari kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye. Umukuru w'igisata cyawo nikijejwe gateka na muntu yavuze ko ababajwe n'ubwicanyi bwiyongereye mu ntara ya Darfur ya Sudani inyuma yaho mu minsi iheze hiciwe abantu barenga 200. Abo mu bwoko bw'abamasalite hamwe n'abarabu baratanye mu mitwe kuva ku munsi wa gatanu El Geneina ikumugwa mukuru wa leta ya Darfur y'uburengero. Inkoho nyinshi zarumvikanye ku munsi wa gatatu mu muhingamo muri El Geneina nk'uko byavuzwe na Adam Regal arongoye ishyirahamwe ryigenga rikurikirana ivy'impunzi n'abateshejwe ingo zabo muri Darfur. Buramatari wa leta ya Darfur y'uburengero Kames Akbar yavuga ko ibi bitero biri mu mugwi w'ivyaha bikorerwa ikiremwa muntu, aho abantu 201 bishwe abandi 103 barakomereka bikomeye hari ku munsi w'Imana wonyene. Umukuru w'igisata cyawo nikijejwe agateka na muntu nawe Michel Bachelet yasabye ejo ku gatatu ko haba amatohoza yigenga ataho yegamiye kuri ivyo bitero. Akanama kauni kajejwe amahoro n'umutekano i New York nako kaciye kakorana mu nama yihuta yabereye mu mwiherero ejo ku gatatu kuri ubwo bwicanyi muri Darfur. Washington, ijwi rya Amerika. Ukunyinyurana hagati y'Uburusiya n'ibihugu vya Buraya kurabandanya. Ikompanyi y'umwuka wa gazi y'Uburusiya yitwa Gazprom yarahagaritse ejo ku gatatu gutanga gaze mu bihugu vya Polonye na Bulgaria bishigikiye igihugu ca Ukraine muri intambara. Uburusiya bwasavye ibihugu vya Buraya bikoresha gaze yabwo kuriha iyo gaze mu maruble n'amafaranga akoreshwa mu gihugu c'Uburusiya. Ikompanyi Gazprom yavuze ku munsi wa gatatu ko Polonye na Bulgaria bitaratangura kuriha gaze mu maruble, arico gitumye gaze vyaronswa ihagarikwa. Iyo sosiyete ivuga ko ibindi bihugu bine bitavuzwa amazina byatanguye kuriha mu maruble, kandi n'ibindi bihugu vya Buraya byuguruje amakonte muri ayo mafaranga y'amaruble y'Abarusiya muri banki kugira birihe mu mafaranga y'Uburusiya. Presidence ya Amerika ejo kwa gatatu yacivuga ko iyi ngingo y'Uburusiya yari yitezwe atagishasha kirimwo. Ku rubuga huriro Twitter, komiseri w'ubumwe bwa Buraya nawe Ursula von der Leyen yavuze ko ubumwe bwa Buraya bwari bubyiteze kandi ko bagiye kuvyishura ko vuba kandi bashize hamwe. Abategetsi ba Polonye na Bulgaria bavuze ko iyi ngingo iteye kubiri n'amasezerano bumvikanye n'Uburusiya. Hambavu y'intambara y'ubutunzi, ubushikiranganji bw'Uburusiya bujeje kwivuna abansi bwavuze cyo kuwa gatatu ko abasirikare babwo bateye misile mw'ijoro mu bibanza 59 muri Ukraine. Ibibanza byatewe ngo birimwo ububiko bw'ibigwanisho mvamakungu bigizwe n'inkoho n'amasasu byarungitswe muri Ukraine na Amerika hamwe n'ibihugu vya Buraya. Kuri intambara nyene, Uburusiya burabandanya bufatirwa ibihano n'amakungu. Ikigo cawo nikijejwe ba mukerarugendo ejo ku gatatu naco carakuye Uburusiya muri uwo muryango kubw'ibitero buriko burakora mu gihugu ca Ukraine. Ico kigo cisiguye kivuga ko Uburusiya bwaciye kubiri n'amategeko agenga ico kigo. Umuvugizi w'ico kigo gifise icicaro muri Madrid mu gihugu ca Espagne yavuze ko ibihugu nka byose 159 bigize ico kigo byashigikiye iyo ngingo mu nama ya bose idasanzwe yakoranye ejo ku munsi wa gatatu. Ariko umuvugizi w'iri cy'ibihugu byashigikiye iyi ngingo. Imbere yuko iyo nama ikorana, Uburusiya bwatangaje ko buvuye muri iryo shirahamwe kandi n'intumwa yabwo yaciye yidohora mu bandi imbere y'amatora. Iki kigo ca ONU kijejwe ba mukerarugendo
caragabishije ko intambara muri Ukraine izobangamira igisata ca ba mukerarugendo ku rwego rw'isi, naho caheruka guhungabanywa n'ikiza ca COVID-19. Inama rusangi ya ONU mu ntango z'uku kwezi yaratoye kandi yemeza gukura Uburusiya mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka zina muntu, ibyatumye mu nyuma Uburusiya nabwo butangaza ko buvuye muri ako kanama.